Mbayahaga aratumye abanyarwanda badashika kuco bari barateguye gushikako bivanye n'ukuri azaravuga mu bisanzwe baragerageje kwatsa umuriro aho bakije umuriro Mbayahaga kasuka amazi urumva rero ico kintu mu gihe kiriko kiraba Mbayahaga ari karabakoma urumva kice gituma nabo badatekana batumva yuko boshora kwicara bagatekana baca bahangayika kijya kidobo nyene c'ikiapotre cyo mu Rwanda arico ari mu bantu ba en 2015 bari muri ibintu byo kugumura abantu yari mu bakozi b'Imana bamwe batanga ubuvugishwa voilà ngo bariko baravugishwa ngo Burundi ngo hagiye ngo kubibi hagiye yo cyane yaravuze amajambo anataye n'ubwo tuvuga ati none uyu mukobwa ari normal kwanza nakagore kwanza ryo mugore ni n'indaya imwe mbi Scovia n'indaya kuko iyo batari indaya ntaba avuga amajambo ataroranye umengo biravuga ko yahora ari umuhabara w'umuhisi wiringoma oya nivyo ico coco numva ko bafitaniye n'umwana kandi tubaramutse mwebwe mwese mudukurikirana bari mu Burundi hanze y'u Burundi turongeye kubaha mwaramutse namwiriwe biravana umwe wese naho ahere so mane mizera mpombo.com turakora subscribe no kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza cyane. Today is another day, another blessing, another beautiful day. Tuje nga kumbonesha kure yanyu turi kumwe na Miss Mafyeri rwamenye umusumeno maso y'inyana amazina menshi atandukanye mwagiye muramwita ariko ntacu bimubwiye we yabandanije akora yabandanije apambana yabandanije kwana urugamba n'umwe mu bapatriote n'umwe mu barundikazi Burundi bufise aho ariko arashobora kugwanirira iteka ry'igihugu ariko arashobora kugwanirira imbibe z'igihugu bamwe baramututse abandi baramugwanya ariko wewe nta hengeshanya kubandanya agaragaza urukundo afitiye uburundi murabona neza ko yibungenze tumuyikaze cyane karibu cyane yaruba so thank you so much ndabarukije cyane ndabakunda gose itambu cawo ngo barantutse baragize iki barakugwanije barangwanije baracangwanya ariko baje umuntu akunzwa navuga gute n'uwimana ishatse kandi uwimana yahezagiye ni bon ntaco yigerabura niko no bivuga kabisa umeze neza rero ndashima Imana kabisa umubiba ameze fresh ameze bien abantu barakeneye kumenya n'iryari uzokwibaruka babona mu post ukora za Facebook hari byo bintu bavuga mbere ngo nturavyara harabakorwa ngo Indaya ngo ni muhitira ngo ntiravuka oya si muhitira ahubwo ico namenyesha abantu umwana ntiyavuka atageze umwana avuka ageze nabajya bishika akavuka par accident atageze suko babishaka ariko twese byo dusenga yuko umwana yoza hageze igihe nico kitaragera kandi ameze shanda ntarakwira haracabura rero ni vuba cyane gusaba byitege. Yes, nuko uragaragara cyane ku rubuga rwa YouTube ingorane biri he antuka ku muvyeyi abayibungenze murabizi hari igihe umuntu avuka afite amamalezi ariko byose bigenda neza iciza nuko meze neza uyu musi meze neza murabona ko meze fresh miseze hoho naragwara naragira gute ariko ubu meze fresh. Yes, urubuga rwawe rukura duga cyane aho rumaze kugira ku 18 by'abantu bagukurikirana ku rubuga rwa YouTube. Facebook ho nitwo bivuga Facebook n'ibihumbagiza wiyumva gute kubona uri umwigeme afise abantu nk'aba bagukurikirana? Bon ico novuga nuko je ndakundwa n'abantu bajya bose bantuka siko banyanka nibaza ko ari urukundo rwa cyane babura ukuntu bitwara mu gihe bambonye canke banyumvise canke bari kuryosha ikiyago no kuryosha ikiyago byose kuko ujya mu ntanuka ujya mu ntamvuga neza bajya bose manda bakeneye kabisa. Reka twinjire mu kiganiro nyezinaru ikibazo ca mbere ngo manda kubaze n'abanyarwanda mu gihugu cy'u Rwanda baramaze igihe bariko barabika urufu rwambaye haga nk'umwe mu bakurikiranira hafi biriko biravuga nk'umwe yihaye gahunda yo kuvuguruza ibinyoma
bivugwa ku Burundi canke no ku Barundi kubera iki abanyarwanda bariko barakomeza cyane urupfu rwa Mbayahaga musanzwe Mbayahaga vraiment ikintu nomubwira nuko ndamwemera sana twese turamwemera ariko je rero ni too much ikintu coco nababwira impamvu burya bata umutwe nuko Mbayahaga yarababujije amahoro gushika n'ubu arababujije amahoro aratumye badashika kwihangiro bashaka aratumye Mbayahaga aratumye abanyarwanda badashika kuco bari barateguye gushikako bivanye n'ukuri azaravuga mu bisanzwe baragerageje kwatsa umuriro aho bakije umuriro Mbayahaga kasuka amazi urumva rero ico kintu mu gihe kiriko Mbayahaga ariko arabakoma urumva kice gituma nabo badatekana batumva yuko boshora kwicara bagatekana baca bahangayika kubera ko bari kavuguruza ibinyoma byabo rero natwe mu gihe tuzi yuko ari ibinyoma nukuri Mbayahaga novuga yuko ari umuntu wa mbere yabidufashije mu byo bintu akaba umupatriote yarahagurutse kwizina ma condition yarahagurutse nk'umuntu w'umugabo aravuga ati impossible abamwe baravuga ngo Mbayahaga yivanga mu bya politike Mbayahaga n'umukozi w'Imana ntabwo umukozi w'Imana mbega kuba umukozi w'Imana ntigisigura ko udakorera n'igihugu cy'iwawe sivyo bisigura ko nabandi bakozi b'Imana bakwiye guhaguruka of course raba Mbayahaga si umukozi w'Imana ntafise ivyajejwe mu muntu uzenya muri leta sivyo kubera iki arerekana ubugabo bw'aho buhagaze arerekana yuko akunda igihugu ciwe kandi akwiye kukigwanira les amis aba bakozi b'Imana bose suko babona umuntu afashe nkwaga charge ayikurabishije ko ngo bocavuga ko atika jina na Yesu rerere nawe yoyitora sha yayironse nawe yoyitora ahubwo nibamenye uko nabo boza baravuga gute ntibavuga ijambo ry'Imana gusa nabo bakundisha igihugu abarundi banagikunde nabo banakivugire nkuko abandi bako barabikora abandi bakozi b'Imana bako barabikora tuvuge ko Mbayahaga yoba ari mu bakozi b'Imana bitahuye neza cyane baciye n'ubwenge baciye n'ubwenge yes mu misi yahera turamaze kumva ibiganiro by'abanyarwanda bagenda barakora hari n'uwitwa Apotre Mutabazi aho yashoboye gukora ikiganiro aramwita n'imbwa kwita Mbayahaga umukozi w'Imana nk'ujya umuntu afise ico agejwe mu gihugu cy'u Burundi mbega wowe unagute ubona ko bide bintu bibereye urazi je numubunda kugira ikintu kintu ujya mu apostle wo mu Rwanda icambere na mbere ni mbobo ujye n'ikijuju nta naha sho guhurira na Mbayahaga Apotre Mutabazi Apotre Mutabazi ni kijuju nta n'ubwenge agira I'm so sorry ko bandiko ndavuga aya majambo sivyo nibungenzi ntivyabikwiye ko notukana ko umwana wanda zabavuga tukana niyo mpamvu zigaye ninengesera cyane kuvuga amajambo amwamwe ariko ibireka ndabivuge niya tuka dobo ngo n'urugabo ngo n'urukozi rw'Imana nuko rararutuka sivyo ariko ngira mvuge iki kintu Apostle Mbayahaga n'ubu ngira ndabivuge azokomeza kubahangayikisha abahangayikishe bazokomeza kubika bongere bavuge hariho intuzenya kera twahora tuvuga uruciramo kasoro ugatwara nyoko sivyo Mbayahaga ntari karapfa kandi azopfa ko sumuzamu wisi ariko mwiki gihe ntari karapfa kuko afise icari karakora nico Imana yamutumye ataraheza gukora reza mu kiganiro ca Apotre Mutabazi yaragerageje aho yagerageje kwita Mbayahaga ngo ni imbwa niwe aravuga ngo muri 2015 ngo Mbayahaga ngo ibintu byinshi urazi John Mubunda kubwira urazi ko kijya kidobo nyene ciki Apotre cyo mu Rwanda arico ari mu bantu ba en 2015 bari muri ibintu byo kugumura abantu yari mu bakozi b'Imana bamwe batanga ubuvugishwa voilà ngo bariko baravugishwa ngo Burundi ngo hagiye ngo kubibi hagiye none
byagenze gute byagenze gute ko bamarama Imana yagaragaje ububeshi bwabo umva nta kintu umunyarwanda yigera bamukuri je nivyo mpora mvuga toujours umunyarwanda aba mukuri gake kabaho rero twese tube maso nturabe ngo umukozi w'Imana nturabe ngo ukora ibi nturabe ngo ujejwe ibi nturabe ngo ugira ibi ja kuri réseaux sociaux jaho abandi bavugira uvugira igihugu kabisa bo iki ni kibazo haru Scovia n'umuntu ariko aragerageza gucanishamwo abarundi n'abanyarwanda n'umuntu ariko aragerageza kubiba ugwanko hagati y'abarundi n'abanyarwanda aho abandanya avuga ngo uburundi bukorana na FDLR sinzi ngo imbonera kure ngo zigirana imyimenyerezo ya gisirikare na FDLR we ibintu bivuga ko ubusanzwe kajya kakobwa Scovia ujya mu sinagakobwa n'akademu n'umumama muga kuba umumama utagira ubwenge nabwo n'ikindi kintu ujya nta bwenge agira novuga gute novuga ko atabwenge agira kubera ko ibyo avuga byose ashiramo ibinyoma byinshi uzogerageze urabe n'ama image yagiye kwerekana ngo mu Burundi ngo muri Kongo ngo Burundi ngo buragerageza ngo gufata nabi ngo abantu uzeye ngo impunzi sivyo yerekanye ama image yo muri 2015 sivyo ni nawe muntu kuva bakiriye abanyamurenge ngaha mu Burundi yashoboye kuvuga amajambo menshi aravuga ko abanyamurenge menshi cyane yaravuze amajambo anataye n'ubwo tuvuga ati none uyu mukobwa ari normal kwanza nakagore kwanza ryo mugore ni n'indaya imwe mbi Scovia n'indaya kuko iyo batari indaya ntaba avuga amajambo ataroranye umengo biravuga ko yahora ari umuhabara w'umuhisi wiringoma oya nivyo ico coco numva ko bafitaniye n'umwana yaba nari mfite n'ifoto yabona yerekana bon ujya yari umuhabara wiwe wa wiringoma ivyo birazwi si jeje nyene sivyo baravuga ko ari we yatumye ijya etapa ariko ayigera ko kubera ko tawumva umuhabara nyene gakanya nagahabara kabagabo benshi bo mu Rwanda n'inyeshamba zose muri M23 ngo afisemo connexité y'ubwoba ntayo yobura none wombwira gute igenda yishora kugenda kambara training igiye ngo gukorera ama emission ku ntuzenye kuri terre akambara teni hari undi mu journaliste cyangwa mu influenceur wo mu Rwanda wigeze ubona yakorize nk'ivyo yakora yes aru uri imwe mu bantu batanguye ino ntambara kuvuga itangura umwaka uraheze uri kurwana ino ntambara urabona ko intambara mu kibandanya nike kintu uhamagarira abandi bantu undi gwaruka rufise cyoterera ku gihugu cy'u Burundi ico novuga intambara ibandanije tuzoyibandanya nibakuramwe akarenge natwe tuzogakuramo kuko icambere na mbere twe tugwana n'inkehabwenge twe tugwana n'abatagira umutwe turiko duhangana n'abantu umengo mu bisanzwe basha u Rwanda rukwiye gusengerwa rukwiye n'abaganga icamucuraho bayahagane wabivuze ati rukwiye abaganga bavura mu mutwe kuko barafite ikibazo cyo mu mutwe kuko u Rwanda twasanze n'ukuri na bon jengerageje kuraba harimwo abantu bacifise ubwenge bake simvuze ko ari bose badafise ubwenge ariko ni bake bafise ubwenge kandi bahora bita ko ari incabwenge impossible ntikibaho nico baho ahubwo nico gihugu gifise abakeha bwenge ba mbere batazi kujera ibintu sivyo bazi kwiraba ku gatwe kabo bataraba abandi bagwanira akanuzenya kira muntu agwanira akantu kiwe umva ni basetuntu twabo kandi nabo bantu ngo bagoye kubana cyane mu mateka umunyarwanda ntimwofa kubana umunyarwanda ntimwobana ngo buce ntimworarana ngo buce umunsi wa mbere uheze wa kabiri ntiwohera ko abanyarwanda bafite umubano mubi none tuvuge ko ariko baremye cyane bon niko baremwe niko bameze ariko ibintu nk'ivyo onye mu gihe uri kumwe n'umuntu aciye ubwenge urabana nawe uzorabe akenshi umuntu yaciye ku ishuri umuntu ataciye ku ishuri bariko barayagasa ibintu
ujye taciye kwishura afise idezi wiwe mind ziwe ujye nawe yaciye kwishuri abafise indi mind yiwe sivyo kandi abantu nyene ntidutegeza kuba kumwe ariko burya bwoko bwo hakurya nikindi kintu yes rero nkaru witeguriye gute gukora runo rugamba nubwo vyogenda gute uriteguye kurubandanya urugamba nzategeza kurubandanya kuko nararutanguye nta ujya inzoka ngana nigwe n'umurizo mu gihe bazokumva yuko bahetse icambere na mbere bavuye muri Kongo bakuye akarenge kabo muri Kongo ko niyo ntango ya byose ikindi naco bakareka guhangara umukuru w'igihugu cacu n'umutamukanyi wiwe n'indongozi zose ziwacu za hano mu gihugu cy'u Burundi nezami hari inyigisho nigeze kugira ejo baratwigisha ati tugerageze tureke kuze turatukana tugire gute basha hariho ibitutsi umuntu ashira kumva ari karatuku umuvyeyi ari karatukwa wewe wumva utoshira kwihanganira uce wumva umengo kwinjira hagati kandi mu ndero y'ikirundi twebwe uko twarezwe ntitwarezwe kumva yuko umwana yohangara se wundi mwana kabisa urareka abavyeyi bagahangana kabisa kuko babazinanye nibo bazomenya no kuntu bazosubiza hamwe mwebwe abana mutarinze kubijiramo ariko mu gihe umwana arinze ahangara se wujya anye uwahariya nawe ntazokwihangana kabisa nuri yazoca haguruka avuga ati ego nukuri kw'Imana turi kurahangara papa ntishokunda kabisa reka tugushimire haro ya dushimira abantu bose bakora dukurikirana akantu ka nyuma ubwira aba subscribers bawe ababone bawe nakaye kajambo babwiye boy icambere na mbere nuko ndabakunda cyane kandi mumbabarire cyane naho ntariko ndakora cyane si kubw'impamvu nanje nishaka kudakora ariko ngira ndababwire imisi yose ikintu zo komandiko ndababwira no gukunda igihugu kunda igihugu cawe vugira igihugu cawe shigikira igihugu cawe kivuge uko bikwiye uko wumva wo kivugira ariko les amis ntimuze mutumurongo mwebwe abajene abavyeyi twe tuko turavyara mwe bose batoyi banyu bwira abana banyu bakunda igihugu bakure bumva ko igihugu c'u Burundi ari igihugu c'uwabo kabisa katugushimire cyane ya nanje ndagushimiye gose